Samuel Ndayiragije ninde? Samuel Ndayiragije n'umurundi w'incabwenge yize ivya kahise imibano na politike muri kaminuza y'u Burundi n'umugwizatunga aba muri Amerika kanarangurira imigambi y'iterambere mu gihugu c'u Burundi no muri Amerika nyene. Uno munsi akaba ari waramuswa diaspora ndundi ku rwego rw'isi. Samuel Ndayiragije yavutse muri Rusama mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 mu ntara ya Makamba, komine Nyanzarake, zone Kabongo, umutumba Nyabigina. Se wiwe ni Louis Bizimana, nyina ni Kapitoline Nzeyimana, bakaba baba muri Amerika. Yavutse mu muryango w'abana 9, afise umugore n'abana babiri. Amashure y'intango yatonguriye yongera yahereza kuri EP Nyamibanga, zone ye imikambi y'impunzi Mutabira. Ivyo kwiga mu mashure y'intango Samuel Ndayiragije yabifadikanya no kunoba intete z'ibigori, ubushaza, ubudengu n'ibiharage bita mbaranga ahitwa kubihangare, aho ni impunzi z'abarundi zaronkerezwa ifungurwa n'ishirahamwe ryita impunzi HCR. Ivyo bakaba bavyita gupokera, aho kwari kugira ngo aronke amahera yo kugura impuzu, akarato n'utundi twankenegwa. Nkuko rero yamya bivuga kuva kiri muto kumutaye w'umukene ari nguvu ziwe. Yiga mu gice ca mbere c'amashure yisumbuye kuri lycée de la Lumière aho nyene Mutabira. Samuel Ndayiragije mu gihe c'uburuhuko yaradandaza imisigati, imyembe, aho yayirangura kure cane y'ikambi y'impunzi nk'ahitwa Bushambara, Ibuhoro, Kabanga n'ahandi. Aho rero ngo bakaba baduga imisozi miremire nka nzunzu umuntu. Hano rero baba bavyutse ijoro baja kurangura, bakaba bagenda amasaha arenga 12 ku munsi n'amaguru. Uyu rero Samuel Ndayiragije yarakoze n'akazi ko guca ibiti byo gushora, imisuna, amarenge, gufyatura hamwe no guca ibikonkwano, ico bita ibipande vyo kurima mu ishamba ryo ku Nkanda canke mu Batanzania aho bita mu bijiji mu gifaransa village. Samuel Ndayiragije kuva mu bwana bwiwe eka no mu buyabaga bwiwe yamye azirana n'ubunebwe, aho wasanga bamwe mu gwaruka taco bahereza amaboko, wewe yamanyisha akajya ibikorwa vy'iterambere, aho mbere ivyo bikorwa byahavuye binamufasha kwigurira appareil photo, aho nyene mu ikambi y'impunzi akaba yaciye atangura umwuga wo gufotora, aho yanabaye umufotozi rurangirano. Amashure mu ikambi y'impunzi amaze kugarwa mu mwaka wa 2007, uburyo yakura mu gufotora bwaramufashije kwirira amahera y'ishure, aho yaciye yiga ivy'ubuvuzi, akaba yararonse urupapuro rw'umutsindo mu vyo gupima indwara bita laboratoire. Mu mwaka wa 2008 yahavuye ahunguka, aho yaciye abandanira igice ca kabiri c'amashure yisumbuye kuri lycée communale Nyanzarake. Yiga kuri lycée communale Nyanzarake baramugomwe bamutora guserukira abanyeshure bose bo kuri iryo shure, uwo bita doy. Yaronse urupapuro rw'umutsindo rw'amashure yisumbuye mu mwaka wa 2011. Amaze gutora ikibazo ca leta yaciye abandaniriza amashure yiwe muri kaminuza y'u Burundi mu gisata ca kahise histoire. Mu mwaka wa kabiri wa kaminuza yaciye yiga ibijanye na politique, science politique, aho mbere akaba yaserukira abanyeshure biga mu mwaka wa kabiri, uwo bita derege. Kuva kiri mu mwaka wa kabiri rero wa kaminuza baciye bamugomwa bamushira muri comité des sages, ico bita inama nkuru y'inararibonye y'abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi. Aha mbere akaba yaraserukiye kenshi abanyeshure bose bari mu ntunganyo nshasha y'ivyigwa bita système BMD. Samuel Ndayiragije yahavuye abandaniza amashure yiwe muri Amerika mu gisata c'imibano sociology, aho yaronse urupapuro rw'umutsindo rw'ice ca mbere c'amashure ya kaminuza bachelor degree in sociology. Iruhande y'izo diplome yarize kandi nibijanye no gutatura amatati bidaciye mu nguvu, ibijanye no gukinga impanuka no gutabara imbabare, uburongozi mu bijanye no gukorana n'abagendana ubumuga, abageze mu za bukuru. Yarize kandi nibijanye no kurondera makuru mu bisata bitandukanye. Samuel Ndayiragije ni indongozi. Ivyo kuramutswa amabanga kuri Samuel Ndayiragije sumugani. Imbere yo kuja muri Amerika, ageze muri kaminuza y'u Burundi yatanguje yongera rongora ishirahamwe ry'abahungutse bose mu gihugu cose, ishirahamwe Arudid. Hano intumbero kwaro kugira ngo abahungutse nabo ntibikumire, biyumve nk'abandi barundi bose bari basanzwe mu gihugu, banateko baterera agacumu k'ubumwe mu bikorwa byo kubaka igihugu cari gihejeje kuva mu bihe vy'ingwano yari imaze imyaka irenga 10. Hano rero yahavuye aja ritabira ubutumire bwa leta mu manama atandukanye, aserukiye bahungutse bose nko mu nama nshinga amateka mu mwaka wa 2013, igihe hariko haracibwa irya nino integuro y'ibwirizwa ryategekanye ibijanye no guhinyanyura ibwirizwa shingiro ry'ico gihe. Samuel Ndayiragije ageze muri Amerika ntiyicaye, yarakoze birashimwa.
mu mwaka wa 2015 inyuma y'umwaka umwe gusa ashitse muri Amerika baciye bamugomwa ngo arongora abarundi baba mu ntara ya Arizona bahurikiye mu ishirahamwe ry'abarundi baho. Yaratanguje umugambi wo kwigisha abana ikirundi biciye muri iryo shirahamwe nyene kugira ngo ntibati imico n'akaranga by'u Burundi. Niwe yatanguje Miss Burundi USA. Niwe murongozi wenyene yashoboye kumvisha abarundi ko bogura itongo ryo gushinguramwe ababo kuko gushingura uwitavye Imana cari kibazo kiremereye. Hano mbere iryo tongo rikaba ryaraguzwe burundu muri Arizona. Yaregeranije urwaruka atunganya inkino z'umupira z'impano talents z'abaririmbyi n'ibindi bijanye n'umubano. Ntiyagarukiye aho, yaciye atangura kwegeranya abarundi bose baba muri Amerika, aratanguza ihuriro ryabo mu ishirahamwe BDUSA. Samuel Ndahiragije niwe dukesha ishirahamwe ry'abarundi baba muri Amerika Diaspora Burundaise USA, kukaba nkako niwe yatanguje yongera arongora BDUSA. Nubwo hari abarundi bamwe baje baramuburabuza mu migabo n'imigambi y'iterambere, ariko ntiyacitse intege kuko ico yemeye aragishitsa. Yarazanye umugambi wo gufashanya no gutabarana, aho murundi wese abuze uwiwe bamuronse ibihumbi 10 by'amadolari y'amanyamerika. Niwe arongoye kandi niwe yatanguje Dikobu, ishirahamwe ry'abarundi riharanira iterambere, ibikorwa no gufashanya kw'abarundi baba muri Amerika. Yatanguje Dikobu TV, televiziyo ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi Web TV. Yatanguje umugambi ijana ryawe, yatanguje umugambi munganira wo gushigikira abantu aho nikora n'imfuvyi ziri mu mashure mu gihugu c'u Burundi. Yazanye Diaspora Homecoming, aho hakoresheje igiteramo c'abaririmbyi nka bose b'i Burundi. Biciye mu ishirahamwe Dikobu, yarafashije mu gutegura ku ncuro ya mbere isabukuru dukunda Burundi. Samuel Ndahiragije asanzwe yemera Imana, no mukristo asenga muri Katolika. Yararongoye Chorale Sainte Thérèse y'Inyabigina, yararongoye umuhari wa Kiro muri Paroisse Nyanzarake, yongera abano mu ndongozi z'akarere regional. Yarabaye umuhuza bikorwa coordinateur w'imihari Katolika kuri ise communale Nyanzarake. Yatanguje yongera arongora Chorale muri Phoenix Arizona. Samuel Ndahiragije mu bikorwa by'iterambere ninde. Samuel Ndahiragije mu iterambere n'umugabo w'inkerebutsi n'ubwira. Ashitse muri Amerika ntiyareza amaboko, yarakoze ubuzi butandukanye, aho yakora amasaha arenga 16 ku munsi abibangikanije n'ishuri. Mu nyuma ashinga societe yiwe, aho yatanze akazi ku bantu bagera kuri 85. Mu gihugu c'u Burundi hoho nk'umurundi aba mu mahanga, yaratanguje ishirahamwe Summers Hope, aho afise abakozi barenga 115 bakorera mu gisata c'ingenzi, gutwara abantu n'ibintu, uburimyi, ubworozi n'igisata c'amazi. Samuel Ndahiragije hari ico yabamaze kumarira igihugu. Uyu ni ntatangwa mu iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Mu mwaka wa 2020 komine Nyanzarake yaramuhaye urupapuro rw'iteka nk'umurundi ariko arateza imbere komine Nyanzarake biciye mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Ku ncuro ya kabiri mu mwaka wa 2023 iyo komine nyene yarasubiriye imuha urundi rupapuro rw'iteka n'akabasha kubera ibikorwa byiza ariko ararangura byo guteza imbere igihugu na komine. Mu mwaka wa 2023 ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bwamuhaye urupapuro rw'iteka kubera ibikorwa amaze kurangurira mu Burundi. Mu mwaka wa 2024 yaragendewe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yari yatowe mu gwaruka ruriko rurarangura imigambi yerekeza ku mbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040, aho buzoba bunateye imbere mu mwaka wa 2060. Mbere umukuru w'igihugu c'u Burundi yaramushimiye cyane aranamuhezagira nk'uko vyanditswe mu gitabo c'iteka kubw'imigambi y'iterambere ariko ararangura mu Burundi, nk'umurundi afise inyota yo kubona Burundi buteye imbere n'abarundi bateye imbere. Samuel Ndahiragije aramaze kwegeranya abanyamahanga b'abagwizatunga ngo bazane imitahe yabo mu Burundi. Abo mbere bakaba barahawe umubonano n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Samuel Ndahiragije aritaba kenshi inama mpuzamakungu za ONU, aho abaserukishira hamwe SADC. Samuel Ndahiragije yatowe ngo arongore ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga mu ikoraniro rya bose kuwa 2026 mu Kakaro mwaka wa 2024 mu matora yabereye ku mugaragaro mu nyubako z'Hotel Donatus iri mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Amatora yarahagarikiwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu. N'umurundi afise intumbero yo kubona abarundi baba canke bakorera mu mahanga bunze ubumwe kandi berekana uruhara rwabo mu iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi y'ibikorwa biciye mu kuzana ubumenyi basumye mu mahanga canke imigambi y'iterambere isaba uburyo.